ngo abanditse akahise ku Burundi aho hambere ngo kwari gukiza agatwe canke kwari ugucungura akazi bariko bakora. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe na Petero Claver Ndayicariye, umukuru w'umugwi Sever, mu gihe ariko asigurira urwaruka rwo muri kaminuza y'u Burundi ku Mutanga ibijanye n'ibikorwa umugwi Sever umazemwo igihe uriko ukora wo kuzura ibisigarira vy'abagiriwe ihonyabwoko mu mwaka wa 1972. Muka rero twumvirize Petero Claver Ndayicariye, hari n'ibindi bitari bike yasiguye mu gihe yariko aha abamenyesha makuru ikiganiro. Nk'umugwi twaje kubamenyesha ubutumwa igihugu cadushinze, ubutumwa bwo kurondera ukuri kuri kahise kazingamitse igihugu cacu, ukuri kofasha abarundi gusubiza hamwe. Twaje kandi kubamenyesha ingene turiko turakora n'ivyo tumaze gushikako. Jewe nk'urongoye umugwi nobabwira ko umwaka w'2019 twarakoze cane, umwaka w'2020 twarakoze cane, turereka abarundi ibintu bidasanzwe byari binyegeje. Twakoreye ku barundi n'abarundi kazi batubwira ivyo baciyemwo, turatora ibinogo rusangi byatawemwo abishwe mu ntara zitandukanye nka Bururi, nka Gitega, nka Rumonge, nka Makamba, eka ari Muyinga, ari mu Kirundo, ari Mwaro, ari Muramvya no mu gisagara ca Bujumbura twarakoreye. Harabonetse rero ukuri kutari kuzwi, aho abarundi barenga ibihumbi 200 mu cegeranyo twatanze imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka aribo tumaze guharura batowe mu binogo, tumaze kumenya ibitigiri ibihumbi vyababa 200. Ariko amakuru adondagura ukuri abarundi bari banyotewe tuyakura cane cane ku mfuvyi, tuyakura ku bapfakazi, tuyakura mu bakozi ba leta ba kera bakiriho bemeye kutubwira ivyo babonye, abacamanza, abasirikare ba kera, eka n'abarokotse bakava mu kinogo bagakoroka kw'ikamyo yari igiye kubata mu binogo, ariko ntibagiye inyandiko archive. Twatoye cane cane mu rwego rw'ubucamanza, mu bushikiranganje bw'indero, mu bushikiranganje bw'akazi ka leta, mu mashure yisumbuye. Twaramenye ingene abarimu bishwe, ingene abanyeshuri bahagarikwa bakaza kwicwa, hanyuma izo nyandiko zo mu butungane zozo zitanga amakuru adasanzwe, kuko twararonse n'impapuro zerekana abaciye mu mpimba ya Bujumbura, abaciriwe imanza Igitega mu 72, abaciriwe imanza Bujumbura mu 72. Izo nyandiko ziva mu ntwaro mu gisirikare nta kintu na kimwe kizisumbya kuvuga no kwerekana ukuri. Aha rero abanyeshure muri kaminuza twaje kubafasha kugira ngo bumve ivyo Uburundi bwaciyemwo, ibyazingamitse igihugu bigatuma Uburundi bwama bugoyagoya mu vyerekeye iterambere, mu vyerekeye amahoro, tukaba mu izinguzingu y'ubwicanyi. Twababwiye tuti nimwe muzorongora igihugu ejo, nimwitegure, mutegure imitima, mukunda ukuri, mukunda amahoro, kugira ejo nimwarongora igihugu ntimuzotwara igihugu nk'uko bajya abakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya 70. Nibwo butumwa bukuru twabaza. Yego nyakubahwa Perezida, ibintu icegeranyo mwagize biragaragara yuko by'ukuri hari byo mwashizemo, ariko abanditse by'akahise bamwe les historiens by'ukuri ibyo atavyo bigeze bandika bevyo tumubisikorera. Twebwe turi ku kivi ivyo twarabibonye kandi ntibyadutangaje kuko intwaro zariho ico gihe ntizari kubakundira ko bandika bavuga ibi byakozwe nabo bari ko baratwara.
ikindi twamenye ni uko n'uwo yandika kugira gume abaho, kugira gume ahembwa, yakora kugira gume mu kazi, yakora yandika ibiryohera abategetsi. Mu ijambo rimwe, mu byashikiye Uburundi byanyegejwe, nta gitabo na kimwe c'akahise kivuga ibinogo rusangi byatawemo abarundi batandukanye mu ntara zose zitandukanye. Nta gitabo na kimwe kivuga ko abarundi bishwe mu 2022 canke no mu rundi rwimo ingene bahagarikwa. Nta gitabo na kimwe kibivuga. Uyu munsi rero turiko turerekana ukuri twanyegejwe, kandi turiko turandika, turiko turegeranya, bizofasha kwandika akahise abarundi benshi twovuga ko bazogerageza guhurirako. Abarundi barishwe batabwa mu binogo, no kuvuga yuko hariho ababishe. Abarundi barahagaritswe ku mashure, mu makomine, mu mashengero. Abakozi ba leta batandukanye barahagaritswe baricwa, no kuvuga yuko hari ababikoze. Uyu munsi rero uko kuri gushasha gusohotse kwari kwaranyegejwe, niko kuzofasha kwandika ibitabo bishasha. Nabo bajya banditse ibitabo by'akahise bya kera, ni ukubumva ntibari gushobora kwandika ibitabo ubutegetsi bwakoze ibyo bibi aribwo buriho, kuko bakorera inzego z'igihugu n'uwigisha muri kaminuza abariko arigisha muri kaminuza ya leta. Ariko hariho mu banditsi harimo abahutu n'abatutsi, mu bishwe harimo abahutu n'abatutsi, kandi barabuzwe kubera iki batandika kuri bene wabo canke bavuga kuri kwari mu gihugu. Nico kibazo kirumvikana. Erega mu 2022 n'ijya myaka yakurikiye y'ubwicanyi ntihaba byo kwica gusa, haraba n'iterabwoba rituma uvuza ijambo umuhutu cyangwa ukavuga ijambo umututsi wabucunga. Ni ukuvuga ko ari umuhutu ari umututsi, naho yo barayibonye yavuga ati reka ndabe ko jewe noramuka. Mu majambo make, iterabwoba ryarabandanije, rirabandanya mu kazi ka leta, rirabandanya mu nyigisho, mu ndero, rirabandanya muri politike. Nico gituma n'abanyamahanga ndetse abarundi, aba Jean Pierre Chrétien, nka Jean François Dupaquier n'abandi banyamahanga, ivyo banditse babica hejuru, kuko uvyanditse mu 74 na 5 ntiwasubira kugendera Uburundi. Abo nabo banyamahanga baba bariko baraca amafaranga, bandika ibiryohera intwaro kugira bagume baza mu Burundi guca amafaranga, niko twobivuga. Birumvikana uyu munsi rero turi mu nzira yo kumenya ukuri, turi mu nzira yo kurondera gukira, kandi abo bapfuye bari mu bwoko bwose, ariko muri 2022 benshi bishwe. Ariko hariho n'abatutsi bishwe, cyane cyane tuvuga abatutsi bariko bagerageza gukingira abahutu barishwe. Hari n'abatutsi bishwe bafise ibyo bapfa na bagenzi babo batutsi, bwabishwe benshi mu 2022 tugeze n'abahutu. Nico gituma twavuze tuti mu 2022 harabaye irindabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Mu kiganiro twatanze twibukije ko iyo uvuzeho nyabwoko umaze kuvuga ibindi bibi bihonyanga agateka kazira muntu. Iyo hamaze kubiho nyabwoko haba hamaze kuba ico bita crime contre l'humanité, kuko nibwo bubisha buri hejuru, crime de génocide. Kandi iyo crime de génocide iryo nyabwoko cyane cyane mu bihugu byacu ritegurwa na leta. Iyi ngoho zisohotse ni za leta, iyi miduga y'isodo isohotse ni ya leta, iyo abakozi ba leta bahagaritse abantu baba baserukira leta. Niko twobivuga amajambo make, kandi baravyumva n'abanyeshuri bakererutse. Ivyo mumaze gushikako kahise coterera mu kunywanisha ni ivyo twebwe dutora tuzobishikiriza imigwi izoshingwa kugira yandike kahise, sikuzokandika. Ivyo dutora dutohoza bazovyakira, babisome,
hanyuma bakosore ububeshi buri mu bitabo by'akahise tuzi uno munsi. Twebwe rero tuvuga tuti ni umugwi w'ubuhinga, ibyo twandika ni intererano, iyo ntererano nizova mwo ibitomoye bizokoreshwa mu kwandika akahise. Ego mu matohoza mumaze kugira hari abagaragaza ababiciye bakanabavuga n'amazina, mbega umugwi severe wowe uri kurategura iki kuri abo bantu bakoze amabi bamenyekanye? Abakoze amabi bamenyekanye bazwi n'abiciwe, bazwi mu gihugu, bazwi mu ntara, n'umugwi severe urabazi batari bake. Kandi muri kya cegeranyo twatanze umwaka uheze igenekerezo rya 20 Kigarama, kijya cegeranyo ni impapuro 5,116. Harimo impapuro ziriko abavugwa atagutekeranya ko bakoze ubwicanyi, ko bahagaritse abantu gushika baje kubatamura imyuka. Ivyo rero bija mu mabanga y'inzego zo hejuru, inzego z'igihugu. Hanyuma mu bikorwa byacu hazogera n'igihe duhamagara naka imbere y'abanyagihugu, babyita audience publique, tuti wewe barakuvuga ngo wiregure, ari imbere y'abanyagihugu. Audience publique, audience à huis clos. Mu bikorwa turimwo, ubwo twashinzwe harimo amafaze menshi, kumviriza abantu bitwa ko bishe bahagararanye nabo ku mutumba bitwa ko biciwe, audience publique. Mu bikorwa dushinzwe hariho no gushikiriza inzego z'igihugu ico bita programme zo kunwanisha abarundi, ico bitwa programme zo gusaba ikigongwe no gutanga ikigongwe, ivyiyumviro vyerekeye gutanga ico no kwita reparation, gushumbusha ababuze. Hari abantu amazu yabo bakiyabona mu gisagara ca Gitega, Ngozi, Bujumbura, kandi izo ugasanga uko zasa mu 2022 niko zisa no munsi. Hari izo bamaze guhindura bakabomora hamwe izindi. Ni ibibazo vyinshi udashobora kwiga udashize mu bwitonzi.